muri twafa mwavyakire neza ko twaba mbega muri twafa yavyakire nabi oya nta confidence yahabaye like urumva oya nta kuyumvira nabi umaze gutahura ariko oya kwibwa oya kandi tuvuze ko twibwe natwe cagihe baba bari babivye muceresha kundana n'ikintu cicicanye nari bazesha ca Maria biwacu ariko sabasi hajya ari biwacu bwa mbere Fanny atwara FESTICAB harabaye blabla nyinshi kuri ya medeko zitabaye sinzi kuko amajambo yabaye kuri Fanny urayibuka ndibatse oya kijya giherega dese nari byinjire mu ariko barabikurikiranye basi bakubwira uko vyagenze baravuganye n'abantu ko Fanny bamwibiye FESTICAB ni yarabikwiriye bakwibiye dawe bigakunda ubikwiye bibaruko nyene. Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Step Media, chain of progress for this industry of Buja Flavor. Check inyamakuru cima kibazanira bishama vuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tubaze dukengurukira Imana, hama dusubira dukengurukira mbwe bakunzi ba Step Media 257 wherever you are. Ndakunda cyane kandi big up sana kwa bagira subscribe na kwa bamaze kugira commentaire na bamaze kugira ama like cyane. Turabakunda cyane nkunze kuvuga abantu bakunze gukurikirana filme z'abarundi ko turabona ko commentaire zanyu nyinshi cyane kandi bikora dushimisha cyane. Check tunatwe tuvuze ati ko mu bikunda reka tubigume kwanza gatoyi kuko vuba tuzohindura ariko reka kwanza tubibakundishe cyane gose kugira ngo tuze turabona filme za Fanny zikwiza ibihumbi 100 bibakamenyero filme za Abel filme za Nsoro filme za Ande bibakamenyero nyene guess kuri mikoro na Beni byande kamera sike professional mutumire wanje witeka bibaza ko arinde ari mu mufakazi ari kumwe n'umuntu w'umwicanye turaza kubimenya mbese nawe nyene yarakinye dirimbe burya bimeze gute muco bite muco ni sawa byaza neza amakuru y'imisi ni meza muri trois formerewe gute hewe muri twafani neza turashima nibo hana awadi mwatwa awadi reka benishure kareka none zarahezeyo zaraheze amede no yatwaye yanyuma umva twarazirose amede nawe yararose tuzoronka nakandi nabandi bazoro ariko muri twafa ninka kujya kwa Real tumenyereye itwara ibikombe cyane umenga twarahombye gose ahubwo nyene nico cabatunguye rero ntimubimenyere kuko turatumenyereye ubushime bwinshi butaha muri twafa urumva donc aha turi hari abandi natwe tuzogenda rero na amede ko yarayirose ni bon nkuko mu mwaka uzawo kumva ngo muco yayitwara ahiye sikizo kine filme je nawe twara FESTICAB natwe hamwe zoba narose zitatu muco bitereye ni sawa neza cyane yes filme ndundi gute muri rusange sha filme ndundi ni sawa aho ngeze amaso kandi nawe urabibona ko ari sawa biraza neza cyane ku ntambwe nziza cyane yes ni kibazo rero natangiye kubaza ati mbega muri FESTICAB twarabonye Amede ari watwara trophée dusanzwe tumenyereye yuko biditaha muri novuga muri twafa ariko mu twasanze tumuntu menga muri twafa mwavyakire neza ko twaba mbega muri twafa yavyakire nabi oya nta confidence yahabaye like urumva oya nta kuyumvira nabi umaze gutahura ariko oya kwibwa oya kandi tuvuze ko twibwe natwe cagihe baba bari babivye urumva ntitwibwe rero bijya vyabaye vyari bijyanye guys ndakubwira ati ni muco ari muri twafa ari muri filme umufakazi igeze kuri saison ngira gatatu saison ya gatatu episode 4 lundi à 9h hazosohoka episode 5 jeudi à 10h hazosohoka episode 4 muri version française yes muri version igifaransa ariko ikibazo umuntu aca yibaza ati mbega muco bujyanye si kuducanganya kuko igifaransa muca mutangurira mu ntango duhera inyuma nyene none igifaransa burya barabikurikirana cyane gamuco cyane je nabanye babikurikirana kandi barabikunda kubera cyane aho murinze mubona nondera mucu nuko Fanny je yanyimye umwanya je Fanny ari mu bintu mbe Fanny ari mu bintu Fanny ni bintu harimo ari ruguru nabivuze no mu kiganiro nanitwo nabesha oya ari ruguru ari ngozi ni bindi bintu harimo ya nubizi ntiyicara wari kumutegura nka desomene avant yarabimbwiye sha musi wanyu ambwira ati Beni tutakoze muri vendredi so lundi ntibikunda nzoba nagiye ahandi ari mu gifrasa vraiment ngo mu gifrasa ari mu gifaransa ya filme yo mu gifaransa shahira nyana yaramaze kunyinjira abantu bo muri turafa mwese murigirisha ibintu niyo mpamvu so ari ngozi gusa arashobora kuza vuba uzoca umutegura hama muzokorana guys ariko mu vyarimwe vyose twumva yuko menga nishiremo ry'abafaransa ryabahamagaye
bisa n'ivyo uzomubaza nzo ndamubaze none bizofasha iki muri twafaga muce niba atari banga nibanga muzobibona ico bizofasha n'abamenye ibanga niko nakubwira episode 5 kandi muceresha kundana n'ikintu cicicanye nari muri filme ibazesha cha Maria biwacu ariko Sabasi hajya ari biwacu mbega je Sabasi yarafuye vya vrai yarapfuye muri filme oya vya vrai muri filme yarapfuye baramuhamvye sha canke nawe ni diri yagize kugira ngo yinyegeze ntibagume bamurondera ngo bamwice kandi twaramuseze muri kwa Kalete ariko nibigeze mutwereka visage yiwe mwatweretse gusa umuduga ko mugiye guhamba oya singomwa mubibone vyose gusa menya yuko mwatubikiye je muri filme yarapfuye vya vrai muco ni vyibanga vya filme reka tuvyakire ko ari filme ariko je ndazi ko Sabasi azogaruka sinibaza ashobora no kugaruka canke nagaruke bazi gituma Sabasi azogaruka no azokwihora ntavyo wemera ntavyemerewe kugaruka kandi yapfuye akijijwe reka yoza kwihora yaje gusezera yari yasetse yes amatwi asubira nuko muri twafa twari dusanzwe tumenyereye canke bari basanzwe bamenyereye ubushimwe butayi wabo ariko kubgabo bavyakire neza abantu bari biteze ko aza kuba amajambo atari meza avuye kuri Fanny Lavine koko nkawe kumva yari amaze kugira confidence cyane bisanzwe n'abandi n'abandi nyene bari muri ryahiganwa bari bamaze kugira icizere nkuko nabonye ko baza kuritwara ariko bakuvuga ati haburana babiri hagatsinda umwe kandi uko Fanny baravyakiriye niko na Lionel nabo nyatwa yo film nawe niko yavyakiriye kuko nawe ntiyari yitwe ngo abo wanyuma ndashaka kuba uwambere yari yizera kandi na media ataba uwambere ntacari guhinduka urumva ni nkuko na Sabasi kuba uwambere canke uwundi rero nyene haburana babiri hagatsindu ariko kibazo nca nibaza muco bwa mbere Fanny atwara FESTICAB harabaye blabla nyinshi kuri ya medeko zitabari sinzi kuko amajambo yabaye kuri Fanny urayibuka ndibatse oya kijya giherega dese nari bwinjire ariko barabikurikiranye basi bakubwira uko vyagenze baravuganye n'abantu ko Fanny bamwibiye FESTICAB ni yarabikwiriye bakwibiye dawe bigakunda ubikwiye biba ari uko nyene benisho abantu abafana nyene niko tumeze ariko kuri ya mede biratawuritse birumvikana erega nta kintu nakimwe kitari cyumvikana ya byose birumvikana ni nk'ubu nawe mwaka uzani yayibura ikaronka uyundi basi je nkazoyitwara kanza nije nzoyitwara urumva ko nzoba nakoze ikiganiro nikizofutwa igihe ni kinini umwaka wose ijya mbere pe nzoca nayikugabira benisho mana FESTICAB bashinda itwara mukuri kibuye nawe ro ntaca bigira ntiyobigira akamenyero ko n'ibintu bisanzwe nawe yaje muri competition ati ko ashobora kuyironka canka akayibura rero ayirose ni surprise yes azoba ari surprise kuri we siwe aba yavyiteguriye ko aza kwironka abwo nawe nyine avuga ati kumbe ni jewe yavuze ati ni jewe nabwiye amede felicitation bo muco ngo nahuze ivyari ivyo ati ariko ntusye bwose mu mwaka uzani jewe gusa icyo nabonye cyo cyo muri FESTICAB vraiment n'abavyeyi Fanny no mwaka ejo amede hirya ejo muco ariko sindabona abere erega ico bisabwa kweki sindabona abere kana abere ari mukozi sinzi ntaco ndabiziko iyo umwaka wese twavuga ko ari abere ayitwara erega je ni yubu jane nasoneje n'agahuzu ntwara guserebura na Fanny yayirose irya yo kuba uwambere waravuze ko Fanny aza kwitwara aho nta kundi muga kubikorwa yarafise ujya mukobwa oya n'abandi barakoze n'abandi barakoze amedesha n'umukozi erega bose n'abakozi amede n'umukozi vraiment arabikwiriye ya FESTICAB iramukwiriye kabisa bose n'abakozi na Lionel yarayikwiriye Lionel yarayikwiriye na Lionel reka yatayihawe none habura n'ababiri hagatsindu buce yabari batwara FESTICAB ndumva ari kuyigabura bose bagenda batwara mu manyu no impamvu mvuze nkuko donc urinze uja hamwe hajya urumva cakwanze uraza amafaranga akora film ngena bangana rero nawe ntiwaja kubikorera ubusa rero hajya urinze ujamwo ubushaka kuba uwambere nta muntu umwe abashaka kuba uwanyuma canke kabiri ushaka kuba uwambere rero utamubaye bari kereke technique ku wundi muntu Yes baravuze ati kuri filime ya Mede harimo ubuhinga bwiza baravuze ivyo bisunze ama critère bisunze baravuga ko harimo ubuhinga harimo n'ibintu nyinshi ngo yatoye sujet iri simple ariko kuntu yayideveloper akayigira akayikina akayactinga nivyo birimo nuvuga ubuhinga butandukanye nivyo umwe mwari mwagiye gupresenta ariko twari twiteze nka Fanny yari yatanze igikorwa gishasha nka Au-delà des orages ikintu tari kimenyerewe ikintu tari kizwi n'abantu vuga ati iki kintu vraiment kizokartona abantu bo muri jiri bazobitwaramo neza ariko muri twafa twabonye umenga ntivyigeze bikora
oya nyene ntivyakunze ntivyakunze kubera iki muco kandi twiteguye neza urumva ko Fanny yari yavyiteguriye neza bijya bintu Benishu je nkanje umbajije impamvu bitakunze ntayo nobona kuko hajya tuba twarakoze urumva mugabo nyene bitakunze dufata ko ari ibintu bisanzwe kandi tukavyakira mugabo kereke umuntu ari hariya ashobora kubona kumenga nyene ntitwavyakiriye neza ariko dutegezwa kuvyakira urumva rero filme ya Mede nukuri naje yanyigisha kandi ni nziza cyane n'akadege karasohoka vuba nzokabona urumva nzokabona kandi nako ni keza umwasi ya Sabasi je wanashaka ari nayikunze kuva kera urumva nayo urabona kandi yabaye ya mbere iyo yabaye ya kabiri muri courte métrage yabaye ya kabiri urumva rero ba selection ukuntu kwisha none barababwiye ivyo bisungaga je sindabizi navyo bigeze banavuga hajya muco bashora n'ubugumya banga no FESTICAB nagira unyegeza ivyo muri bashobora ko barabivuze je siho narindi nari rukuru siho narindi mugabo bimwe bimwe barabivuga ewe ntuze nzokambara sha nzokambara usohokane kuri kwimana muri turafata ufise umutima mwiza turakunda gusohokana abantu urabizi niko biri tuzotegura vraiment fête ya Truafa aba ibintu nyene basha bya bintu byari jyahigana mu bireke byaraheze kwanze byarabaye uwambere ba kabiri ba gatatu reka dutegura ahubwo ibiri imbere reka dutegura ibiri imbere ariko kurindi ruhande tuzokwama twizera nka twebwe abafana mutwizeza like nka Fanny yari twijeje avuga ati abafana vraiment ndabijeje ko bizogenda neza cyane ariko kurindi ruhande ugaca usanga ati bahorana babiri agatsinda umwe agasanga hatsinze uwo tudashigiki oya we namutamushigika bari undi muntu amukana oya mvuga ku ruhande rw'umufana je ko jewe ntegezwa kuba neza mvuga ku ruhande rw'abafana ba Fanny no ku ruhande rw'abafana ba Mede like kujya abafana ba Mede bararyohewe none nk'abafana ba Fanny nabica bigenda gute bari biteze ko abafana ba Fanny barababara ni nka kujya to betting urumva je ndashobora kuba nkunda intamba wana shaka zigaca zihura zankoresha urumva reka tureke bijyana ibisanzwe zigaca zihura na Real je nguma ku ntamba kandi nda betting havuga ko nza gutsinda nambara karaki bakakarya kandi simpeba urumva namba ndumufana simpeba nguma mbetinga uravyumva paka Gisinari cyubwiye nk'umufana asanzwe akunda Fanny Lavine asanzwe yarababajwe nuko umu actrice wiwe atigeze atwara agashimwe ka FESTICAB ico no mubwira nihangana arindire kuko na Fanny yaravyakiriye Fanny yasizemo umwanya ashiramwe inguvu ashiramwe uburyo urumva kandi si Fanny gusa wanashaka mvugire n'abandi nabo baravyakiriye rero ntibace bamuvako canke ngo bamureke ahubwo nibagume bamukurikirana ni nkayo ntererana isumba izindi zose urabizi gukurikirana umuntu ibisigaye mu mwaka uza bizogenda neza canke no mu yindi myaka kuko nawe igihe yakazironkeye ba Mede no bace bareka barabandanyije basabasi bace babareka oya rero haburana babiri hagatsinda kana ahubwiye tahaturi hari abandi natwe tuzokwigira none muco ego Amede yarakoze umukozi mwiza naje ndavyemeza n'umukozi yarakoze filme yiwe vraiment yari kuriye kajya gashimwe none Fanny ntiyakoze none sivyo nakubwiye bose barakoze none Amede nuzenya ntiyakoze nuzenya nyama bose barakoze nimwe nakubwira ati hariho ibindi bintu bo bashobora kuba baraba twe nawe jewe nawe tutazi umva n'ivyabo gusa uno mwanya twemera ivyabaye ariko ku rundi ruhande bariko babivuga gashobora kuba barabivuze niho waruri siho nari nanje siho narindi namuco siho yarari ariko barakubwiye ivyo bisunze basi oya ivyo ntavyo rabajije guys muri Truafa mbega bibaza ko bimeze gute mbega bavyitegurira gute mbega bizogenda gute muri Truafa muri Truafa no gukora dukora umupfakazi uhere hazi ikindi giproje muco niko ndavuga ati rero Fanny ibikorwa rimwo nizere ko ari ibintu bizofasha cyane cyane abakunzi ba filme ndundi nabasanze kubikorwa vyiwe ivyo urabizi Benishu oya kubera urazi gituma muco Fanny n'umukozi turazi kwakora ariko tuba twifuza yuko iyo umukozi yakoze neza ko bamuha agahembo canke bamuha novuga trophée agakora neza cyane gusumba uko yakoze uno mwaka Fanny none ntubizi yamakora turabizi yamakora no mwaka yari yakoze reka no mu mwaka nabandi bazokora none utsingo bace bareka kumakora rero kuri no mwanya two tuvuga Fanny je vraiment Fanny uko ndamuzi
Benisha iminsi myinshi twabonanye mu ntango keshi we nawe niho twabonana Fanny vraiment ukuntu namubonye ntigera arambirwa habiki hagira iki ari ku kivi arapambana cyane kandi cyane ubu rero waje agomba kubitemwa n'inziko reka kore mwe gusa mu mwite ariko afise ibintu we ngo hajya Fanny afise ibintu ngo ivyiwe ngo inyegeje nk'ibiki abandi batatsi nk'ibiki byo gukina film none bo bivyawufana arabizi bo bivyawufana arabizi menya gute hajya Fanny ngo afise ibintu bikatse nawe yababizi aca akoresha bijya vya med gaca muti nyuma afise ivyiwe afise amafilme ngo yakinye ngo yabitse ntavyonze hewe ntavyonze ubu turafa rero barigira bakunyabanga gamana yabitse mwarabuze ivyo muraba aho bavuga ngo shanga Fanny ngo umwana urabona ngende aranyikonga umuye baje aranyikonga umuye kubwira Benisha none mwarabuze ivyo muraba wari twabibuze none se oya wafise ngo ibintu vyiwe je kutambaza ivyo nabitse vyiwawe oya uri muri turafa mugiye wifite urabonye ivyiwawe tukubaza ivyafanye muco umuntu nyene vyo yamabitse hajya n'umuvyeyi ntiyaru abana ntabarurira vyose bafise akantu yama yisigarije Fanny bisi yose kwaje urumva amaze kuvuga ko ari bangagiwe rero oya reka tubifate muri iyo nzira nyene nta bundi buhinga abakunzi ba Step Media 257 nagerageje kubimenya ati mbega wibaza gute mbega wibaza yuko abakunzi ba Fanny Lavine abakunzi ba Twafa ko bakara batsitaje ariko numva yuko umenga kubwabo ati twe turabimenyereye naco bidutwaye ahubwo ko bakatwaye Amede kagiye handi nyene ni muri Twafa nyene oya nukuri nta kibazo na kimwe twe vyaduteye ko Amede ni n'umucuti wacu nta ari muri Twafa kandi Amede nawe nyene ya ari muri Twafa yaravuye amakuru rero ngaya umviriza ndakubaza yarahorayo erega Benisha uri kurancanga turazi ko ndi wavuva muri Twafa ndabizi rero uri kurancanga oya ndiko ndagucanga ariko nta cyo n'uburenganzira bwawe kuvugisha ukuri Amede urabona muri groupe ya Twafa basi arimwo ni muri famille Lionel arimo nyumva ko ari sawa numva agashimwe kari hajya hari ikindi wewe wabubizi nzi ko bariyo je nanje nzi ko bariyo niko warumye ngo ni bariyo bariyo umva agashimwe rero ntaho kagiye ntaho kavuye oya ntaho kagiye ntihajya kandi burya ikintu kikuvuye ko ikaja ku mubanyi ni bo gusa iyo haba yari nka competition y'abarundi n'abanyarwanda oya n'abanyarwanda n'ababanyi n'abakongomani n'ababanyi reka tujabuke kontina okay abayukraine n'abaputine hariya mu n'abaputiniye n'abaputini hajya twari kubabara kuko urabona ni nakure ariko vraiment Amede no muhira n'uwo muhira ruhajya nyene toto town aho vyagiye kabisa urukumva ko rwa rukundo mbega urwo rukundo ruri muri filme rutandukanye n'urwo abandi basanzwe bafite n'urukundo nyabaki ga muco urukundo ruri muri filme navuga ko ari kwa rukundo rw'Imana urukundo rw'Imana niko bihurikiye muri gospel cyane mwisunga cyane ijambo ry'Imana oya erega hariho n'abaririmbi ba gospel canke abantu bijambo abavuga butumwa usanga badakundana ivyo ntubizi twe nyene turakundana nkuko nyene ubwo ntibivuga ko ari vya bindi muco kubera yuko nzomukenera muco ryari canke nzomukenera Fanny ryari muguba mubonana muguba mukeneranira oya Benisha ubaye ari uko ntigo barukira urukundo oya aho numva ko bifise izindi nyungu mushaka zibari izindi nyungu wewe wibaza kuba dufate par exemple wankoresheje ikiganiro canke je nakiguhaye warubuze uwundi muntu wogikoresha bose bakaza barirukanka kuraba none se niki ni kwa rukundo nyene rukuravuga wewe zo ntubizi none yeska amatwa dusumira nuko ngo Amede na Fanny bari kumwe hari sinzi vraiment kandi barafise ijoro ko barategura sinzi bajya abantu FESTICAB bonyene ko bari kari bonyene babiga ico kintu haco ndakizi mweshamwe muri Twafa ko babarajanye hari Fanny ari bari kumwe bari kumukura ama video bashize ko bari kumwe biranowe ntumva ko wanabibonye je rega sindabajije kugira ngo dukonfirme sinabwiye ko narindi kwishura wabibonye kugira umugumya banga n'ibintu byamaze kuja kumugaragara samblage aho ntabanga ryo bamwe bwo babitese yewe bajya abantu barako afise ibintu barako rategura bajya kwera Fanny ntigeze ababara none ababazwa niki abandi bari kubabara yaye nitwari kubabara muco ubabajwe niki muco nakunda kugira umufate parole wanje Urazi Benisha umva nkubwira nagerageje kugusotera
nagiye kuvuga yuko kofe itatwaye Fanny mwijoro ntevye niho nagiye kuvyimba kumbe siwe yitwaye cyane vuga ati nta kundi na Amede ni bon felicitation naramurondeye oya vyo nari nzi ko ari Fanny kuko urabizi umuntu yari kwitwara kakabanza ni ubikamba bazi nta numwe muco mugize ukuri agareka umutima gaserure muco ntagora nta ukwica turi kumwe nga turi batatu jera wewe na Sike nakubwiye yo kurira indege akagenda Bajya bose abarundi none bajya bose bari hajya n'abarundi nibyo ariko by'abarundi bagiye kari kurira indege ndetse wacu nakubwiye nari kuba barakura indege agashima kakagenda ajyaro nabi wacu yesi bisigura ko wari kwitwara wari we wese byari kukunezera byari kuryohera yego sha mbega filime muri rusange kuyibona gute novuga muco na cyane cyane wisunze ibikorwa bya bagenzawe nshitse kuvuga ba Amede nshitse kuvuga ba Abel Nduwayo nshitse kuvuga ba Joachim nshitse kuvuga ba Soro nshitse kuvuga ba Dodo nshitse kuvuga ba muco nyene bimeze gute urazi Benisho ngaho ikintu no kwishura ikintu wombaza cyo hagati ya Fanny na Ribat na Lionel nabonye yinjiye bien na Lionel qui encore abo no kikwishura kubera Joachim nani Abel ba Dodo vraiment filme zabo ndazikurikirana mugaba cyane ntaniko turabona na maso mu yandi oya kubera iki nyene ntiturakorana erega je ndicinjire mubizi mubizi je ndicinjire we umunsi duhura umunsi wa mbere menga wari umunsi wa kabiri ngiye muri tournage umva ntari mushasha kabisa cyane yes urumva yuko muco byinshi nafise byinshi byabivuga ko reka tumugeze ngaha muco reka undi munsi tuzomurondera tubwire byinshi byereka ibikorwa by'imbega ibikorwa byawe gute kuritegura gute muco ibikorwa byanje je ndiko nditegura natanguye agapaje ka Facebook mugende mugire subscribe okay kwari muco kandi muranyoye uzi kwejo hajya nabanje ndagakreya ndabifatanya nk'ibintu bisanzwe no munsi mvuga ndaga nzosura gura mvuga ndaru kwabaye uruntu ruri big urumva amanda binegrija ntazi gupostinga sha nkafyina bikanga navuga ati je simbaza nzobibona urumva hama ejoro sinzi ngene nizanzamuye mbona ndapostinze bien igenda neza ko bitapatage kuri Facebook kuri WhatsApp mbona abafane barajewe nari ndi kuri 50 nari fisa ababone 50 umudi muri 160 voilà agafoto na postinze ejo kare kari kuri 107 ama views ama partage 27 urumva gatsikubira posta rero nyarutsa bazi gituma filime basigaye bazikunda cyane nga mu Burundi ego vraiment bigeze handi hantu Jesse novuga ngo kera ngo ntibari bagize iki kuko ntavyonzi bijya bizi bajya bazikora ko je namye ndazira bakuva kera namye ari ibintu nkunda kuva kera ku kijanye na YouTube naco ni vuba cyane urumva sinoja kwikira ntafise ibintu byo gushirako nta muco ushaka utuntu tw'uburofa ugasanga abantu bayimenyereye ko ari uturofa ugasanga uri yici isoko vuba cyane ndiko ndategura ibintu byo gushirako hama korere none tugire gute kabisa ndagushimira cyane muco Benisho merci ko kubivuye he ku mutima je ko ikiganiro cya mbere ukoze muco urantanguye sha hari impamvu navuze ijambo riraho reka tuvyizere muco reka tumushire mu rutonde sivyo rene yego vraiment kandi merci beaucoup shanye ne uri umuntu wanje urabize Benisho ndagushimira kandi muco naje ndagushimiye gose yes YouTube izoba yitwa gute mbega nimba turayikre oya ntayo ndakre zina sinda ntibirakenerwa kuyivuga ariko abantu baba bakeneye gukurikirana ibikorwa vyawe wisanga kuri YouTube yandi Fanny Lavine ni wariko kuva ko ariwe marraine wo muri filme kuri wewe marraine mushimire arenze kuba marraine namanda mushimira keshi niyo turi kumwe mu modoka namubwira ati Fanny vraiment merci beaucoup kandi mani zidushoboze tutotandukane kuko ambere icitekerezo ciza urumva ciza kandi cyane ndamukunda arabizi we biranasi minwa yumva uravyumva ndamukunda arabizi apana Fanny gusa be na Liberi nawe nyine kandi Liberi hajye ngo arakaze Liberi kandi kuba kaze arakaze vraiment none mwaramwe ntimubibona arakaze muramubona Fanny ndamukunda ndamwubaha n'umuntu wanje urabitse ko ari we twatanguye gukorana afata nk'umwana wiwe hama tuba abakolege bigenda neza Liberi nawe vraiment big up kabisa
Yes, wakunzi wa Step Media 257 wifuza kurikirana ibikorwa vya Muco bisange kuri Fanny Lavine. Fanny Lavine? Fanny Lavine. Kuri kiyo utaja muri soro, kuri utazi kugwana cyane. Ya, nawe bibaye ngombwa ko ndonka yo kone. Nabari bose batera imigere. Bose batera imigere. Ya, ba Kersi urabona bakubita si. Ntumbye. Muco rero tugatukariho twaguma duheza. Ngo bibaye ngombwa nzoja. Bazo gushirabwo. Bibaye ngombwa nzojayo ni nkuko wonsanga n'ahandi hose. Kabisa. Ya. Tuzosubira no gutaha kuri mbuga kumira Beni Biande Camera ni Sike Professional inzarira mwishe garo n'umusagereje kuri 25 minutes. Bye.